Namurazi amakuru ya nice. Asigaye agezweho muri no misi. Sinzi abataramubona. Yewe, umuntu asigaye atagase, asigaye afite na telefone rero. Ariko rero naza amakuru y'uko ndazi no mugenzi we kandi yarafise. Nesi shagezwe. Ndayabaye. Nesi, ana wa muhungu wa lecture kuri university wacu. Tumubona niwe bakundana. Wa, lecture kumengo asa kobwa gusa. Harimo ngafise. Kisi. Ntawuzi rero wewe kawukuhabwa amakuru. Okay, ndamwibutsa si umuhungu umwe ariko nawe ntaguma hamwe. Niko yayiga distance yitwa Fabien. Yego shamanye. Niwe nice yambwiye. None ubu wabakundana gute wabahuriye he? Yaha. Sinzi, ari Imana ihuje urabizi ko tamenye bahuranye n'Imana yabahuje. Iyo byose mushamu Imana. Ibintu byose mushamu Imana. Ahubwo shayera mumumbaritse. None bibaye. Imana gusa. Ariko n'ubu je sidatahura ingene bakundanye. Yaha, kamutazumva none. Nishiri wewe rero muzongo. Nimpamvu twishima ko kweli. Sumuga amafaranga. Sharaje Fabien ndamuzi nyene. Amafaranga yari nayo. Yarakunda yari umukobwa yitwa Sisi wo kwabandi. Aca mufata Sisi ariko aramuvanga. Sha Fabien kwera kunze. Agukunze ubukunzwe ntavyo kuvanga ko nta numwanya yo bironkera. Papa wiwe nawe amukunda ko ari responsable. Nahise numva amutakagiza cyane. Aramukunda vya ashobora kufa kweli. Ani bahetsagiye. Harya rero kandi nahise kishima ngo ni ukwemera ko papa akamutwara mbona ntibishoboka. Okay. muri kuba musi natangujwe n'abagiye kumwe n'umusha n'umuwacu yaraganye Kumbe muramaze igihe wewe uvuga si kirekire ariko kingana kose kiramaze ya nuko baraza gufata umwanya mafise kenshi rero nabonye kujya mu deni ari umwana mwiza wo gusigira umutungo cyangwa umwana mwiza wo kugira kuba kumwe nawe muri dushyira umuntu nagerageje kutesitinga ndabona yuko yoba umwe twebwe rero hano n'ibyo yakiye niyo mpamvu atabasize ariko yatinye ariko ntiwujya nakubona abasore n'ikintu ndikubona bamwe ko bari wani gusa nimba bazana bajya babitana bazana nakaba musaba bakora ibipimo kanaka koko kwa Amahitamwo yana yes kubera ko muri ubuzima hari igihe uba mu bintu
ukibaza ngo ni iby'iwawe ariko umuntu mugasanga si iby'iwawe kuko zibishoboka gute ndabakunda maze ko abandi bamufise ndabirinda umusore n'umuza w'ubuzima ariko nta kizotuma mugira amahitamo meza no gusenga Imana amaze yuko ababyeyi bacu batwegesheje ijambo batwegesheje ijambo ry'Imana niyo mpamvu muri byose mubwirizwa kubana gusenga Imana kugira ngo tuzobone amazi ababyeyi kuko noneho kugira ngo barabe ko twomererwa neza kandi ntitumererwe neza umunezero turi mu bintu ni twebwe tuzowikura cyane tubibandaza so imbere y'uko rero muri icyo mukora nzobazanira neza mutesitini mumekindisha ko murasinzira ubundi ndakubaza niyo wamaze gusenga acaba inkurikizi adashoboye kubasha ameze kujya nk'umenya gute sinamwitaho aho mwikundeye ariko bo urabona urukundo ni inkondo kwanza cyane cyacu hari urukundo usanga urukundo usanga rwandikana usanga ni na kubera ko abandi bamugira kubera ko ari umwana wa leta bakibamukunda kubera ngo umwana nyine bagenzi kenshi biragorana kumenya urukundo nyakuri ariko hariho tesite imwe gusa iyo rero dukwiye kumenya nzobibabwira gusa akazi kenshi kandi kwishuri oya ariko mwasa mukunda kuri ikibazo yameze ikibazo kubera ko abandi banatuma bari ikibazo ikibazo and then ndabagiye gusa gerageza fresh wow karagenda neza akazi kagenda neza komande turi twagize mu Bushinwa yarashitse kandi ejo nzogira izindi muri Turiki umva rero ko akazi kariko kagenda neza Yesu abirimo wow nari ndabizi kuri umunyamugisha niyo mpamvu atabwoba nabo nari mfise mu bintu vy'akazi nkubona nari maze n'imisonza no kuraba wapi ntabwoba nabo nari mfise hama rero keza urya hariho n'ikindi kintu cyari kinzanye urya maze imisi ndaba ibintu vy'akazi vraiment ubikora neza kandi nta kibazo je nanje ndakeneye umuntu basi ashikira cyane wo mu responsable ibintu vyanje byose mu gihe ntahari byose yo bikurikirana byose atana kimwe kivuye rero ndiko ndakuraba ukuntu meze n'ukuntu ukora umukobwa mwiza nta kibazo na kimwe mbona afise ibintu nyene biraboneka yuko ibintu bitunganya neza mu mutekano ntangere none ugira uma kandi kazi keza sakandi kazi urumva kimaze igihe nyene ndakwiyumvira ko vraiment ndashaka kubikubwira ariko bikangora ariko uyu munsi nari niyumvira yuko nobikubwira umva nipfuza gushobora kumbera nyina w'abana banje. Mu majambo make
ivyo bimbwiye wavyiyumviriye? Yes, of course. Navyiyumvireko cyane ndetse ubinyemereye mu mezi abiri turashobora kuba twabitunganije byose. Mu mwanya ngende kubisengera kubera yuko jene nkanda gufata nka bosi wanje nkatunganya akazi nyene kugira nkora akazi neza, sinari nzi ko nivyo birimo. Banza umwanya senga Imana cizonyishura nzoguhinyisha. Ndazi ko Imana izokwishura neza kandi Imana byose birimo. Mwana shima uwo ndamutora. Allô? Ah oui, Chris, ça va. Natwe turashima turakomeye. Wowe uri umwe uri mu biri manyene nenda ukeneye no musi nyene. Sawa. Sawa. Ahora tugende twumva umukobwa icyo ashaka. Maniya tugende twumva umukobwa icyo ashaka. Bisanzwe si byiza yuko umuntu akunda akakubura. Kandi ntibarahamagara. Nyaruke rero dukoreshe umwanya. Allô? Oui, che scenari in genere, quando la voglio poi. Wamaze gushika muri kati. Sawa, reka amazina nakurara.
Pardon. Nabihenzeho. Gusa n'umusheri wanjye. Yes. Nakubonye ubw'inyuma. Cyangwa tindibonye nk'ubwishimye. Jeune pour Fabien, non, ok, merci. Ça? Ça, là. Ego ni sawa. Oh, sawa. Reka namusoma umuntu. Sawa. Zenete. Ngene. Shora kumki. Usikareke ibintu aho rya mwana twagenda gutora inoti yari hafi rya mwana twahuye n'ico gikwere abana bose batakazi rero sinzi kwere ko hari ikintu wongera ko mipasi ashaka ko bena abana benshi no gusa uvuga mwana uzi twahuye yagiye wacu bita telefone kesi cyane uvuga kesi byo mutima n'uri hamwe cyangiyeye gutega amacana iki bigenze gutujya kumana sambi nk'abana ya leta bana bo ni babo cyangwa aratumwe baba ko baba ari icoki gabora kityo nanu bize n'ukuzi abana yigiye mu ngwa twawo ko kabisi barume promote kwe sha barabanenza kutarozwe we ya kare bazigenda muramuzi ikintu umubiri ushanganye kwikwa umutima ngo ku umubiri uratitira kuno ngo kwa mve we ntabyoze byo ne ndashaka ziturukundo kandi ngorane kwinjiye siri kwin hari kare ndo naguha nimero ushaka urana nimero y'ubunyenze cyenda kuha kabiri kweli ugira ngo nze ndamwahisere kuko n'umusa yanahamagaye enda discussion ko kesi kweli badishimye ko nyine zime kweli hano nza kweli Interpersonal abo ingeragereza ijyanyuma cyangwa ijya gatatu wabyusa rero yego se turabaza kungurira kapinyo numva ariko namera neza nta kibazo sinote wo twayito numva namerewe neza ariko nibutse izina ni kesi okay kesi sawa kweli ashaka nawe ubwiragareze nzamubara cyavuye cyavuye none gihari rero ngiki je ngira cyambanza nje muri dusheni ubwe nduhuke shatse ko twakoze agazi kanini ibisigaye navyo kuraka mu yoro turabivuga cyangwa tuvuga n'icyo ari we bamugende nyine je nanje ngoma nwanze ndabe muri phone nyine abandi baturikiye dosye ndakubarica kasi ndabasiga hano kwamu nzigendo nyine uruhu gutera amazi nzikugiye sawa hariyo gituduke nyine ubona n'amasagi nta kibazo sawa kibazo kabiri shaka mwana kwe ajya ni bukwe yazo kwiyici
karibu rero wisange. rwose Kazuba kari kakurembeje. Narinze ngo warahibagiye. Kumbura cahibuka. Hama nonyotewe bebe baguhaga buduki. oyashaka gufasha nta kintu Mbeshire kwa mabo kwe ngo narakwenye nasukuzima. Sawa wisange rero. Hari ikintu nashaka kukubwira. Urabona yuko tugize imisi tuyaga ntitwayaza amasigara cicaro. Urabizi narabikubwiye. Ni kuvuga yuko no munsi tugomba kukubwira ko ibintu vyifashe muri rusangi. Sindi muri babahungu mbanje kugutesha umwanya. Ndamutse ndakubwira ikintu ko mba ndi serious. Ni kuvuga rero ndifuza yuko vuba dukora ubukwe njewe nawe. Muvyishimiye cyane. Okay. Ndifuza ko dukora ubukwe vuba cane. Inzu iruzura urabona iracari en chantier. Ariko vuba biratungana. Vuba biratungana. Nuko rero nibaza yuko turi kumwe ibintu bizobandanya bigenda neza. Na cyane ko mfise umufasha mwiza. Sheri Sabwe. abona bwa mbere banze ndabishimira. Kubona warabitsemo mu bakobwa benshi ugatora kera. Nakuri wumva yuko ndagukunda n'umutima wanjye. Sheri. Ndishimye cyane. Naje ndagukunda yabizi. Turi kumwe bizogenda neza. Kumva utekanye umutima uremeye. Ndagukunda pe. Asante.